Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Amahoro n'ikaze mwese abakunzi ba BBC Gahuzamiryango, turi ku munsi wa gatatu itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu muri 2020. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu c'uyu munsi. Kubera umugera wa corona ica kane c'abari ku isi muri kino gihe basa nabugaraniye mu mihana yabo. Mu Rwanda abantu babiri baraye barashwe inyuma yo kugwanya abapolisi bariko bababuza kurenga ku mategeko yo kuguma mu rugo mu nzira yo kurinda gukwirakwiza umugera wa corona. Mu Burundi ho kuba uwo mugera utarahagera ntibibuza yuko bakurikiza zimwe mu ngingo zo gukumira batarashikirwa n'ico kiza. Nico gituma imbere y'amasengero yose twasabye ko bashiraho amazi yo karaba, tugasaba mbere n'abantu babishoboye abo kwicara kure na kure. Mu kibanza cy'ikiganiro c'abakenyezi c'uyu munsi murumva uko umunonotsi w'umurundi kazi Francine Niyonsaba yakiriye ingingo yo kunguruza inkino za Olympique z'uyu mwaka zobereye mu mujyi wa Tokyo mu Japan. Iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Nitegeka. Imbere yo kuja kw'idonido ry'amakuru, Robert Patrick Misigaro abanza bacire ku mayange amakuru yo hirya no hino kw'isi avugwa hano kuri BBC. Igihugu ca Espagne ubu kiramaze kubamwo impfu nyinshi zitewe na coronavirus kurusha mu Bushinwa aho iki kiza cazananye. Leta ya Espagne ivuga ko abantu 738 bahitanywe n'uwo mugera ku munsi w'ejo, abo maze guhitana bose bakaba barenga 3,400 basumvya 153 abahitanywe na coronavirus mu Bushinwa. Ico gitigiri kandi kikaba kiri nyuma gusa y'ico mu Butaliyano ku rwego rw'isi. Ujejwe ibikorwa vy'ubutabazi bwihutirwa muri Espagne yavuze ko ico gihugu ubu cimirije igihe cyo kwandura uwo mugera ngo kiri ku rwego rwo hejuru. Mu Bushinwa intara ya Hubei yasubiye kugurura inzira mu zo kunguruza abantu berekeza mu yindi mihingo y'igihugu mu giyo ntara yatanguriyemo ikiza ca coronavirus iriko irazanzamuka nyuma y'amezi yugaranywe. Ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC akorera mu Bushinwa Stephen McDonald, mushikirizwa na Mark Niyonkuru. Amagari ya moshe ubu yatangwe kugenda mu ntara ya Hubei ariko mu gisagara ca Wuhan ntiyaragera. Inkuru imeze uko no ku ngendo z'indege n'aho ibibuga vy'indege binini bicugaye. Televiziyo mu Bushinwa yerekanye amasanamu y'abanyagihugu bagaragaza umunezero mu gihe hakugwa amabariyeri mw'ibarabara, bigatuma abantu bari bamaze amezi bugaranywe bahava bakaja hanze y'iyo ntara yatanguyemwo umugera wa coronavirus. Intara ya Hubei iriko ikugwa mu bihe bidasanzwe mu bice. Igisagara ca Wuhan caseserekejwe n'umugera wa coronavirus ntikizokwemererwa ingendo zigihuza n'ibindi bice vy'igihugu imbere y'itariki 8 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2020, kandi abantu bafise amagara meza nibo bonyene bemerewe gufata ingendo. Naho biruko kubona intara ya Hubei yemerewe kugira imigenderanire n'ayandi makungu biboneka ko ari intambwe idasanzwe ku Bushinwa. Igihugu bisa nuko cashoboye gushira mu ngiro amategeko yo mu bihe bidasanzwe ku gihugu kubera umugera wa coronavirus gushika muri aka kanya. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ryatangaje isekeza ryo gukusanya amahera imiliyaridi 2 z'amadolari yo gushinga ikigega cyo gufasha ibihugu atako vyifashe guhangana n'indwara ya COVID-19. ONU yagabishije ko ngo mu bihugu bisanzwe bifise ibibazo vy'ibindi biza abazohitanwa na coronavirus bashobora kuba umurengera. Ibisata vy'amagara muri ivyo bihugu ngo nta bushobozi bifise kandi ugasanga hari abantu benshi baba mu buhungiro batagira ivyankenerwa
vy'ibanze nk'amazi meza. Umunyamabanga mukuru wa ONU yavuze ko amahera azokusanywa azokoreshwa mu kugura ibikoresho vyo muri za laboratoire, imiti hamwe n'ibikoresho vy'isuku vyo gushira mu nkambi z'impunzi. Aya n'amakuru ya BBC. Abashinjacaha muri Turkiya bagirije abanye Arabi Saudite 200 icaha cyo kwica umunyamakuru Musaudi Jamal Khashoggi bakamwicira mu biro biserukiye ubwo bwami i Istanbul mu 2018. Abo bagirijwe ubwo bwicanyi barimwo wahoze ari cegera c'umukuru w'urwego rujejwe iperereza muri Arabi Saudite. Abagirijwe bose haraciye igihe baravuye muri Turkiya, hakaba hasohowe imitahe yo kubafata. Ni inkuru ya Ola Giren ari Istanbul, mushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Arabia Saudite yavuze ko igikorwa cya kinyamaswa cyo kwica Jamal Khashoggi cyakozwe n'abantu ku giti cyabo, ariko ubushinjacyaha bwa Turkiya bwo bwashoboye kugaragaza uruhare rw'ubuyobozi bwo hejuru bw'ubu bwami. Ubushinjacyaha butunga gatoki wari wungirije umukuru w'iperereza Ahmed El Asiri kuba ku isonga ry'ubu bwicanyi bwakozwe mu nyamaswa. Undi wahoze ari umukozi wo hejuru Saud Al-Qahtani nawe ashinjwa ibirego nk'ibi. Abandi bantu 18 bakomoka muri Arabia Saudite nabo bahamijwe uruhare muri ubu bwicanyi bwakorewe mu biro bihagarariye ubwami bwa Arabia Saudite Istanbul. Bwana Khashoggi waruzwiho cyane kunenga ubutegetsi bwa Arabia Saudite yaragiye muri ibi biro gusaba impapuro zimwemerera gushyingiranwa n'umukunzi we ukomoka muri Turkiya. Bivugwa ko yishwe akaswemo ibice mu gihe umukunzi we yaramutegereje nyuma y'inyubako z'ibi biro. Icyegeranyo cyihariye cya Loni cyemeje ko Khashoggi yazize urupfu rwateguwe na leta. Mu kwezi kwa 12 gushize urukiko rwo muri Arabia Saudite rwakatiye abantu 5 batavuzwe amazina igihano cy'urupfu kubera urupfu rwa Khashoggi, abandi 3 rubakatira igifungo. Tugaruke ku makuru yake coronavirus. Perezida Putin yavuze ko amatora y'akamaramaka ku guhindura ibwizwa shingiro yotumye aca yemererwa kuguma ku butegetsi yimuwe kubera ikiza ca coronavirus. Uwo murongozi w'Uburusiya nigeze avuga itariki yimuriweko. Ayo mahinduka yokuye ko ibiringo vy'umukuru w'igihugu bigatuma ashobora kuguma ku butegetsi gushika mu mwaka wa 2036. Ivyo vyari yamirijwe cyane n'abatavuga rumwe nawe bavuga ko umukuru w'igihugu ngo ashaka kunangira ku butegetsi. Bwana Putin yatangaje kandi ingingo yuko bagiye kumara indwi imwe mu karuhuko hamwe n'izindi ngingo zigamije kugwanya ikiza ca coronavirus. Duhereze mu gihugu ca Zimbabwe aho abaganga banse gusubira ku kazi gushika baronkejwe umwambaro wabigenewe wo kwikingira kubera ubwoba bwa coronavirus. Bavuga ko ngo ibitaro vyinshi muri ico gihugu atamwambaro kwikingira bifise, bigatuma abaganga be n'imiryango yabo bigereza ko. Zimbabwe yaragaragayemwo umuntu wa mbere yahitanywe na COVID-19 ku wa mbere, nayo wa gatatu amaze kwandura iyo ndwara akaba yatangajwe mu ijoro ryejo. Abahinga baragabishije ko imyaka ihaciye hari ibibazo bikomeye by'ubutunzi vyatumye igisata c'ubuvuzi ca Zimbabwe gishika aho umwansi ashaka. Urakoze Robert Patrick Misigaro kuri ayo makuru ya BBC. Yaramaze kubibabwira Robert yuko icakane c'ababa kw'isi muri kino gihe babayeho nk'abantu bugaraniye mu mihana yabo. Ibitigiri byamaze kumenyekana yuko banduye umugera wa corona kw'isi, ubu bikaba bigeze ku bihumbi 400, nayo abamaze guhitanwa n'ico kiza bariko begereza ibihumbi 200, abagera ku bihumbi 100 ariko barakize. Mu gihugu ca Espagne abahitanywe n'uwo mugera barenze ibiharuro byatanzwe n'igihugu c'Ubushinwa. Amakuru aturuka mu Bushinwa avuga yuko hari nako mu Buhinde avuga yuko hari mirongo miremire no kuhiganirwa kuronka ibyo basuma by'ibanze, mu gihe miliyoni ziharurwa mu majana bagiye nabo nyene kumara amahinga 3 bugaraniye iwabo. Ni inkuru ya Faranga kwayo. Ubuhinde bwasabye abantu bagera kuri miliyaridi 1.3 kuguma mu ngo zabo mu gihe cy'ibyumweru 3 kugira ngo bakumire ikwirakwizwa rya coronavirus. Ni icyemezo gitunguranye gifashwe mu gihugu kimaze kugaragaramo abantu 519 banduye iyo ndwara ya COVID-19, abagera ku 10 bakaba bamaze guhitanwa nayo.
ariko leta y'Ubuhinde irimo gutanguranwa n'ishyano rishobora kubagwira. Hari amakuru avuga ko Ubuhinde bushobora kuba bufite abantu bamaze kwandura iyo ndwara bagera kuri miliyoni 300 kandi ko 4 kuri 5 bashobora kuba basinzikaye. Abantu bamaze guhitanwa n'iyo ndwara ku munsi muri Espanye bamaze kurenga umubare w'abishwe nayo mu Bushinwa. Ubu Espanye ibaye igihugu cya kabiri gifite imibare iri hejuru cyane ku isi y'abahitanywe na COVID-19. Iyo mibare yazamutse igera ku bantu 738 bapfuye ku munsi, ku buryo umubare wose w'abahitanywe na coronavirus muri icyo gihugu umaze kugera ku 3434. Mu Butaliyani ho bongereye ibihano ku bantu batubahiriza amabwiriza yatanzwe. Ubu umuntu wagaragaweho iyo ndwara iyo arenze kuri ayo mabwiriza ashobora guhanishwa izahabu y'amayuro abarirwa mu bihumbi, akaba yanafungwa imyaka 5. Mu Butaliyani ubu hari abantu bakabakaba 70,000 bamaze kwandura iyo ndwara. Ejo kuwa kabiri Ubufaransa bwabaye igihugu cya 5 mu kugira abantu 1,000 bishwe na coronavirus. Umushikiranganji w'ubuvuzi muri icyo gihugu Jérôme Salomon yagabishije ko iyo mibare ishobora kwiyongera kuko ngo abagera ku 1,100 ari abapfiriye mu bitaro gusa. Muri Amerika, ibiro by'umukuru w'igihugu n'inteko nkenguzamateka byemeranije ku ngoboka irenga tiriyoni 1 na miliyaridi 800 z'amadolari y'Amerika azafasha kugoboka ubukungu bw'igihugu kiri guhangana n'iki cyorezo cya coronavirus. New York iracyari ahantu hasinzikaye cyane kurusha ahandi muri Amerika. Umuyobozi wa New York Andrew Cuomo yagabishije yuko iyo ndwara iri kwandukira ku muvuduko urenze uwa za gari ya moshi zihuta cyane. Kare ishami rya ONU ryita ku buzima OMS naryo yari ryagabishije yuko Amerika ishobora kuba indiri nshya y'icyo cyorezo. Tuje mu karere mu Rwanda, abantu 2 baraye barashwe barapfa mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajepfo y'ico gihugu inyuma yo kugwanya abapolisi babahagaritse kubera kurenga ku mabwiriza ategeka abanyagihugu kuguma mu ngo zabo. Igipolisi congeye kwihanangiriza abagerageza kurenga kuri ayo mategeko ategeka abantu kuguma mu ngo mu rwego rwo kugwanya ko icago ca coronavirus gikomeza gukwirakwira. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Jean-Claude Mwambutsa ari Kigali. Mwambutsa, wotubwira amakuru y'urupfu rw'aba bantu yemejwe nande? Amakuru y'aba basore 2 bapfuye barashwe yemejwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha. Umuvugizi warwo avuga ko ubu iperereza riri gukorwa kugira ngo hamenyekane icyatumye aba bantu bapfa. Ariko mu makuru yari yazindutse mu binyamakuru byo no kumbuga nkoranyambaga yavugaga ko aba bantu barashwe ejo. Igipolisi kikavuga ko bari bagerageje kukirwanya no kucyambura intwaro ubwo babahagarikaga barenze kuri aya mabwiriza. Muri rusange mu guhagarika abarenga kuri aya mategeko hoba hariko hakoreshwa iki kugira ngo ashobore kubahirizwa? Biragaragara ko kugira amategeko yubahirizwe harakoreshwa imbaraga nyinshi cyane. Ubu nko mu mihanda ya Kigali y'umujyi wa Kigali aho tubasha kugera harimo abapolisi benshi cyane ku buryo bahagarika buri modoka yose ishatse gutambuka kugira ngo barebe niba umuntu ugerageje kugenda afite impamvu zihagije zituma akomeza urugendo rwe cyangwa se agategekwa gusubira iyo avuye. Niyihe mpamvu bavuga yuko yumvikana ihagije ituma umuntu yemererwa gusohoka mu rugo akaja hanze? Amabwiriza ya Minisitiri w'Intebe yasohotse ku itariki ya 20 yavugaga ko mu mpamvu zishobora kwihanganirwa umuntu akaba yasohoka mu rugo ari nko kujya gushaka ibiribwa, gushaka imiti se cyangwa kujya kwa muganga, cyangwa se akaba ari imodoka zikoreshwa mu gutwara ibiribwa ndetse n'abakozi bakora mu nzego zihariye nk'izo mu rwego rw'ubuvuzi cyangwa se abakozi bakora mu nganda zikora ibiribwa. Uburyo bwemerwa bwonyine ntabwo ari bwinshi kuko muri rusange abantu bose bategetswe kuguma mu rugo. Kubira abana bamaze kwandukirwa n'iki kiza ca corona, ibiharuro vya nyuma muheruka nibi? Imibare ya nyuma ni ejo mu gicuku ubwo hatangazwaga ko hari 4 babonetse ku buryo mu Rwanda abarwayi bamaze kugera kuri 40 muri rusange.
none ku bijyanye n'uko kugendagenda cyangwa kubahiriza amategeko yo kuguma mu rugo, wewe urashobora gusohoka aho uca usanga hameze gute? Jewe nk'umunyamakuru ndashobora gusohoka nkagenda nkagera ku biro byacu nkanabasha no kuba nagera mu muhanda nkareba uko bimeze, ariko uko bigaragara ni uko abaturage benshi batinye gusohoka bubashye amabwiriza, ariko hari n'abandi batari benshi usanga bihagarariye ku muhanda. hari abo ubona baremye udutsiko ku mazu y'ubucuruzi afunze, hari abo usanga bigendagendera mu muhanda, ariko muri rusange icyemezo cyarubashywe n'abo bagenda mvuga ntabwo ari benshi. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Tukiri mu Rwanda haravugwa kandi umugabo wo mu karere ka Kamonyi yishwe n'ingona mu gitondo cuno munsi, aho abategetsi bavuga yuko yari yarenze amabwiriza ya leta abuza abantu kuva mu ngo zabo mu kwirinda uwo mugera wa corona. Bivugwa yuko uyu munyagihugu yaragiye kuroba amafi mu ruzi rwa Nyabarongo. Mugenzi wacu Samba Cyuzuzo yavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Kamonyi Alice Kayitesi, atangura kumubaza uko vyagendeye uwo muntu. Hari umuturage wafashwe n'ingona yaragiye mu gishanga cya Nyabarongo. Nibyo koko yari yarenze ku mabwiriza kubera yuko abaturage bashishikarizwa kuguma mu ngo bagasohoka ari uko ari ngombwa. Birumvikana ko abaturage bose badashobora guhita bumvira kimwe amabwiriza, ariko biri ku kigereranyo gishimishije kuko abaturage barimo gusobanurirwa kandi nabo barumva bihagije ibijyanye n'ingaruka z'iki cyorezo, ndetse abenshi bari mu ngo. Uwo nguwo nyine ni umwe muri bakeya baba barenze ku mabwiriza. Dukomeza gushishikariza nk'ubuyobozi kugira ngo bayubahirize, bagume mu ngo, babasohoka ari uko ari ngombwa, kugira ngo dukomeze gufatanya kwirinda ndetse no kurinda abandi. Uwo muturage mwamumenye yaba ari uwahehe? Ni umuturage wari utuye mu murenge wa Rugarika mu kagari ka Kigese, n'ingona ageze ku gice cya Nyabarongo ahitwa mu murenge wa Runda, akagari ka Ryenze mu mudugudu wa Rubumba. Alice Kayitesi. BBC Gahuzamiryango tugeze ku isaha imwe buri minota 14 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka mu karere k'ibiyaga binini. Turakomeza n'amakuru yerekeye ikiza ca coronavirus, ariko tuve mu Rwanda dukubitire n'ahandi mu karere ka Afrika y'ubuseruko twumve naho uko guhangana n'ico kiza vyifashe. Navuganye mu kanya na mugenzi wanje ari Nairobi Samba Cyuzuzo. Kugeza ubu ngubu twavuga ko muri Kongo Kinshasa ariho bafite imibare minini kuko bamaze kugera ku bantu 48, gusa ku bw'amahirwe mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo haraboneka iyi ndwara. Muri abo 48 harimo 3 baraye batangajwe bashyashya kuko bari 45. Muri Kenya bamaze kuba 25, imibare yagenda izamuka. Muri Uganda ejo bari 9 ariko bamaze kuba 14 kuko hatangajwe abandi 5 bashya, harimo umwana w'amezi 8 gusa. Bivuga ko ashobora kuba yandujwe na se uheruka mu mujyi wa Kisumu muri Kenya. Muri Tanzania ubu ngubu mu kanya gashize naho bamaze gutangaza ko habonetse undi murwayi mushya, akaba ari umuntu w'umudage, uwo akaba yabonetse mu kirwa cya Zanzibar. Naho kugeza ubu mu Burundi no muri Sudani y'Epfo ho nta bwandu bwa coronavirus burahagaragara. Tanzania hari igitigiri kiramenyekana c'abamaze kugaragara ko bafashwe na corona ubu? Muri Tanzania bose hamwe kugeza ubu babaye 13, ubwo no kuvuga Tanzania na Zanzibar nk'igihugu kimwe, bose hamwe bamaze kuba 13. Ibihugu bimaze kubonekamo abagwayi, Kongo niyo yonyene imaze gutangaza yuko hari umuntu yahitanywe n'iki kiza nimba ntihenze. Yego, mu karere kandi koko Kongo Kinshasa niho hamaze kugaragara abantu bishwe n'indwara, ntabwo ari umwe ahubwo bamaze kuba 2, ndetse bakaba bashyize umujyi wa Kinshasa mu kato kuko muri uyu mujyi niho aba barwayi abenshi bari, abandi 2 bagaragaye Lubumbashi. Hari ingingo zishasha zoba zafashwe mu kwigwanya? Urebye ibihugu byinshi n'ubundi byari byarafashe ingingo zirimo izo guhagarika amashuri, kuburira abantu ngo bitazanye boye kwegerana, bareke kuramukanya, hamwe na hamwe bari barahagaritse amateraniro y'abasenga. Izindi ngingo nshya ziri gufatwa hanini zirasatira gusa n'izafashwe mu Rwanda zo guhagarika ibintu byose. Nko muri Kenya bamaze guhagarika ingendo z'indege zose, muri Uganda naho bamaze gutangaza guhagarika kwinjira kw'abantu mu gihugu,
urebye nka muri Kenya baribaza ko bishoboka cyane ko batangaza ibyo bita lockdown cyangwa se guhagarika ubuzima busanzwe bw'igihugu kugira ngo bakomeze gukumira. Biragaragara rero ko aho biri gushyira muri bino bihugu byo mu karere naho aho hamaze kugera indwara no gutangaza guhagarika ubuzima busanzwe bw'igihugu. Aha muri Kenya nyene gushika ejo baravuga yuko hariho abantu baharugwa mu majana bagumye ku kibuga c'indege kubera ko izi ngingo zo guhagarika n'uruza rw'indege zafashwe bamaze kuhagera kumbure barengana. Ivyabo muba mubizi? Ahanini ikibazo gikomeye ubu kiri ku bari baje bava mu mahanga, naho abari gusohoka bava muri Kenya usanga n'umuntu ari abanyamahanga baza gutwarwa n'indege za nyuma zibajyana mu bihugu byabo, ahubwo abavuye mu mahanga baza muri Kenya nibo usanga buzuye akenshi ku kibuga cy'indege, kuko leta ya Kenya ivuga ko bagomba kujya mu kato kandi bakajya mu kato mu mahoteli yagenwe kandi biyishyurira. Ugasanga rero abaturage baravuga bati baradushyira muri hoteli baduca amadolari 50 ku ijoro, amadolari 100 ku ijoro, atari ibintu twari twiteguye. Nibyo bituma hanini haba umubyikano w'abantu ku kibuga cy'indege. Nkuko Sambacu Zuzo yarabivuze rero Uburundi ni kimwe mu bihugu bike ku isi gushika uyu munsi hataraboneka umugwayi wa coronavirus, ariko mu ntumbero yo kuzitira bataronegwa leta yaramaze gufata ingingo zo gukumira ico kiza. Muri izi harimwo guhimiriza abanyagihugu kudafata ingendo, baba abindira mu gihugu canke abashaka gusohoka, hamwe rero no guhagarika uruja n'uruza rw'indege mu kiringo c'imisi 7. Basaba kandi abanyagihugu kwirinda kwegerana aho bishoboka ndetse no gukoranako. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yadusobanuriye ko ari nayo mpamvu mu nama shikiranganje y'uno munsi baramukanije ariko batarinze gukorana mu ntoke nkuko bimenyerewe kugira ngo batange akarorero keza ku banyagihugu. Twashimira Imana ko ikiganza cayo kigikingiye igihugu cacu, si kubera ubuhinga, si kubera iki, twebwe turabana b'abantu kandi dukurikiza impanuro, kuko Imana iduha ubwenge bwo kugira ngo tumenye iciza n'ikibi. Twebwe rero mu ntumbero yo kwikingira no mu ntumbero yo guha akarorero keza abenegihugu ku ngingo zafashwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu, nico gituma twagiye muri uwo mugambi kugira duhimirize abantu, kuko nituramukanye, kuko nitwo kwigisha abandi kutaramukanya, hanyuma twebwe tukereka akarorero kabi abandi, kandi amategeko yavuye iwacu no musi y'amahoro yonyine irahagije. Niko twabigenjeje uno munsi. Ariko kumwe n'ivyo hariho izindi ngingo zifatwa zo gukumira iki kiza ca corona. Nko mu Burundi muri make mwotubwira mugeze he? Hariho urwego rw'abashikiranganji twashizeho, muraza murakurikira ingene gutanga impanuro ku mwanya mu ntumbero yo kwikingira. Mwarumvise yuko rwasohoye itangazo rusaba yuko ingenzi ziva hirya no hino zidashobora kubandanya zigira uruja n'uruza, mbere n'indege zizana abantu. Ibyo byose byavuye muri uwo mugwi uri kuraraba ingene ico kiza twogikinga, kandi gushika no munsi turashima Imana yuko mu gatagati wacu nta kintu turabona. Uruja n'uruza ku mbibe z'igihugu ku bakoresha inzira zo hasi gogo nibisanzwe, ni indege gusa zahagaritse. Naho nyene hariho ababijejwe barashizeho ingene ubwo ruja n'uruza rw'abantu gukingirwa. Mbere nashaka gushikiriza kuko hariho abarundi baba batashi wabo, twafashe ingingo yo kugara imbibe yo gusaba abantu baba baragumye aho bari, ushoboye gutaha tuzomushikiriza aho twategeye gushikira kugira ngo tumurabe iminsi 14 bivanye n'uburyo bw'umwe n'ubundi bazoshobora kwirihira aho twabashikirije. Kuramukanya bitabaye ariko abantu bakegerana bakicarana nko mu isengero, edo tuzi yuko hariho nk'abazoba bafise igikorane hirya no hino mu gihugu. Ibi hari ico biheza bigahindura ku bijanye no kwikingira ko OMS itanga impanuro yuko abantu batoja hamwe boda nko ku metero zishika nka 2 n'imiburiburi. Ubwa mbere turiho kubw'Imana, niyo Mana, kuko nta decret ya OMS izoza ivuga ngo ndabihagaritse canke ndagize iki cyabiraje. Decret dufise ni Imana idukingire gusa nta yindi. Ariko kare mwari mwavuze muti Imana ariko yaduhaye n'ubwenge bwo kumenya ico dukora. Nico gituma imbere y'amasengero yose twasabye ko bashiraho
amazi yo karaba, tugasaba mbere n'abantu babishoboye bo kwicara kure na kure. None nk'abantu barema amasoko boreka kwegerana gute canke mwishura abanyeshuri? Ivyo ni mwihangane hanyuma muhe icizero iyo ni byaba ngombwa yuko izo ngingo zifatwa, leta ngaha ku bwanyu, abashikiranganji bari ngaha ku bwanyu, naco batazogira kugira ngo ikingire abarundi. Hari n'abikeka yuko kumburenge ngo hashobora kuba hataraboneka umugwayi kuko uburyo bwo gupima butahari. Twebwe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buriteguye kandi n'ibikoresho biriho kugira ngo uwo wese yo kwinjira umupime. Gaston Sidimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Burundi. Ikiza c'umugera wa corona rero catumye kandi inkino za Olympique zobaye mu kwezi kw'indwi i Tokyo mu Buyapani zunguruzwa mu mwaka uza mu ntumbero yo kumenya uko bamwe mu bariko bitegurira ayo mahiganwa bavyakiriye. Twavuganye na Francine Niyonsaba, umunonotsi w'umurundikazi yatwaye imidari itari mike ku rwego mpuzamakungu mu gusiganwa ku metero 800. Yambwiye yuko yakiriye neza iyo ngingo na burya ico kiza ca coronavirus catumye bamwe bahagarika imyimenyerezo. Nabanje kumubaza ahari nuko amiriwe muri kino gihe. Ku busanzwe iyi ngingo jewe nari mu gihugu ca Kenya aho nari muri stade d'entraînement, hanyuma nakurikira amakuru mu ndwi iheze niho nataha mu gihugu kubera amasantre d'entraînement yaratanguye kugagwa, ibintu by'inkino byose byatanguye kugagwa no ku isi yose ibintu by'inkino byari byugawe. Na cari gutuma rero nguma muri Kenya, naciye mpitamwo gutaha mu gihugu inyaruka kugira ngo naje nsimpave banyugarana kubera abona yuko ibihugu biza birafata ingingo kugira ngo bashobore gukingira abanyagihugu. Uti mu Burundi uri mu Burundi uvyifashemwo gute? Ukora umunsi wawe umeze gute muri kino gihe? Mbandanya nkurikiza amabwirizwa y'abaganga bavuga nk'uko abandi babikurikiza. Twebwe abantu barasohoka, ndasohoka nkagira imyimenyerezo hanyuma nkataha. Ariko umwidegemvye urawufise? Jewe umwidegemvye ndawufise kuko ndasohoka, gusa umuntu abana yakurikiza amabwiriza gukaraba kenshi nk'uko abaganga babidusaba, hanyuma nkirinda kuramukanya n'abandi bazi ko turi bato, bishika byo kuramukanya byo kukwana mu nda byo gusomana, ibyo nivyo umuntu abandanya yirinda. Ariko muri gym uragenda koga ibintu nk'ivyo? Muri gym naragabanije gatoyi nirinda amantu zinge makeyi, ibikoresho bikeyi ndikorana nakora ibyo nategereza gukora kugira ngo umubiri ugume umeze neza. Muhira mu rugi wawe? Muhira mu rugi wanje. None urabona izi nkino rero bafise icizere yuko mu mwaka uza hoho bishoboka yuko bazozitunganya inkino za Olympique. Muri wewe wiyumva gute? Urakomeza kwitegura nk'uko bisanzwe? Hari cahindutse? Wumva umeze ute? Ni ikintu kigoye cyane ku batlete bari bamaze igihe bitegura. Uravye aho Jeux Olympiques yari iminsi yari isigaye, abanonotsi bari bariteguye, bari ku kivi, bari biteguye, barindiriye gutuka amahiganwa ahera. Hanyuma twebwe nta kiruhuko dufata, hahinduka gusa uko umuntu yahora akora, kuko uko ataco ubona porogaramu ubona imbere yawe ugabanya porogaramu yawe uko ukora amasenema umubiri uguma uwukoresha, nta guhagarara. Ku basohoka barakora, hariho abakorera mu nzu kugira ngo umubiri ugume umeze neza. Nkawe muri kino gihe uhitamo gukorera mu nzu, uraja hanze, ubigenza gute? Ubigira gute muri iyi minsi? Yewe aho ndi mu Burundi ndacafite amahirwe kuko kiza n'ikibadushikira kandi nibaza ko kitazoza, ahubwo nuko ubandanya umuntu yikingira akurikiza amabwirizwa. Ubu ugenda ndasohoka nkakorera hanze, porogaramu yoroshe itavuna kugira ngo ngume meze neza. Francine Niyonsaba. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye ndajyayo hakeye. Ubu nta n'ibikoresho dufite, umuntu twubakira rwose byaramushiranye. Ese mama, ahubwo rero nawe kujya mu murima rwose bisubike. Koko ndeka kujya guhinga nzararihinga Stefa. Umunsi umwe niwo watuma urarihinga koko? Mbabarera. Garuka rwose twikomereza ubuki bwacu. Ni 12:45 kuri BBC.
Nejo rero ariko uyu munsi tubasezereye ha kino kiganiro cari gihagarikiwe na Jacques Nitegeka mwumva Florentine Kwizera mwakoze guhitamwo BBC Gahuzamiryango.